Iki ni icigwa c'icumi n'indwi kivuga ku ngorane zituruka ku buryo butandukanye bwo gukora igikorwa c'uburongozi. Ubu buryo butandukanye bwo gukora igikorwa c'uburongozi nk'uko twabibonye burafise ivyiza, ariko kandi bwose burashobora kuvamwo ingorane iyo umurongozi atabaye maso. Ni naco gituma tugira tubirabire hamwe. Duhera ku burongozi bwubakiye ku gutegeka. Uburongozi bwubakiye ku gutegeka burashobora kuvamwo ingorane zitari nke. Nyamukuru muri izo ni izi zitandatu. Iya mbere ni ukujana inzira itariyo, kuko umurongozi yihenze kandi iciyumviro ciwe conyene arico gikorerwako. Uburongozi bwubakiye ku gutegeka bwari kuba bwiza 100% kandi ibihe vyose iyo abarongozi baba ari abantu badashobora kwihenda, ariko namwe murazi ko atari uko biri. Umuntu wese arashobora kwihenda n'abarongozi barimwo. Hari igihe rero bishika hakaba hari abantu barusha umurongozi kubona igikwiye gukorwa, ariko kubera ari we bafise ijambo wenyene, kubera ari we murongozi mukuru wabo, ntibashobora gushira habona ivyiyumviro vyabo kugira ngo bifashe. Ivyo bituma ivyo vyiyumviro vyiza ataco bimarira abantu kandi vyari bihari. Iyo rero umurongozi yihenze, murumva ibica biba, aca kwegera abarongoye bose mu nkurikizi zo kwihenda kwiwe. Ingorane ya kabiri ni ukudaha abantu akaryo ko gukura nk'abarongozi. Kubera mu burongozi bw'amategeko abantu babwirwa ivyo bakora gusa, kwiyumvira kwabo ntikube gukenewe, bituma badakomeza ubwo bushobozi bwo kwiyumvira no kuraba igikenewe. Abarongozi kandi bakorana n'umurongozi mukuru baca babaho ari abo kwemera ivyo uwo mukuru wabo ababariye gusa. Ubushobozi bwabo bwo kwiyumvira no gutunganya ibintu ntibabukoreshe, kandi aribwo bukuza umurongozi. Ibi bigabanya ubushishozi bw'umurongozi mukuru, kuko ataronka intererano zabo mu gihe co gufata ingingo. Ingorane ya gatatu ni ugushira ububasha burenze mu minwe y'umurongozi mukuru. Kurongora ukoresheje gutegeka kenshi bisaba ko umurongozi agira ububasha bwinshi, rimwe na rimwe mbere akagira ububasha burenze, kugira ngo ashobore gutegeka igihe cose atantambamyi. Kenshi usanga n'inzego zari kumuhangara kugira ngo zimukosore iyo yigenjeje nabi, agerageza kuzimara inguvu kugira ngo yidegemvye. Ibi bituma umurongozi ahinduka akamana gato, ico ashatse cose kikaba kuno nyene, uwumuharirije akaba ari wagira ingorane. Iyo yihenze ntihagire uwubahuka kumuhanura. Kugira ububasha burenze bitera umurongozi ubwibone, bigatera ubwoba abari kumuhanura, kuko aba abafiseko ububasha bwose, bagaca bihorera kugira ngo ntibagire ingorane. Ingorane ya kane ni ukutizigirana n'umwikeko hagati y'abegereye umurongozi. Kubera umurongozi aba yica agakiza, abantu baca bagerageza kumwitonesha ko, rimwe na rimwe bakabikora mu kuvuga nabi abandi. Kubera haba hari abakorana akangonongono, kuko bakora ivyo badakunda kandi batemerewe gushikiriza ivyo biyumvira, umurongozi aca yiyegereza abamwumvira kurusha abandi ba seniryo. Abo nabo baca bahiganirwa gutona, bakama bariko bararegana, bereka umurongozi ko ari bo beza, ko abandi bose ari babi. Ahantu nk'aha haca haba icuka kibi. Ingorane ya gatanu ni ukutubahiriza uburenganzira bw'abantu. Uko umurongozi akoresha ubu buryo bwo gutunganya uburongozi mu kiringo kirekire, uko abitebamwo, niko ijambo ryiwe yumva ko ringana n'itegeko. Niko bimugora kwihanganira abavuga ibidasa n'ivyo avuga, n'abiyumvira ibidasa n'ivyo yiyumvira. Muri uko kutabihanganira, agerageza kuzimanganya ivyiyumviro bidasa n'ivyiwe biciye mu kubatoteza, kugira ngo ijwi ryiwe risigare ariyo ryumvikana ryonyene. Muri uko kubatoteza aruhira kuba umunyagikenye, agakora amabi, maze agahava atinya ko ababizi bazomwihora igihe azoba atagifise uburongozi. Gutyo agahava asanga kutaba mu kibanza c'uburongozi bishobora kumuviramwo ingorane, noneho agatangura kurondera amayeri yo kutahava. Ingorane ya gatandatu ni uko ibintu vyose bica vyubakira kuri uwo murongozi. Iyo umurongozi akoresha uburongozi bwubakiye ku mategeko cane, haragera igihe mbere n'abantu babona ko atahari ibintu vyogorana, nawe nyene akumva ko
ari washoboye wenyene gukora igikorwa c'uburongozi. Iyo ibintu bishitse aha rero biba vyononekaye cane. Mu busanzwe abahinga b'uburongozi bavuga ko umurongozi yakoze neza uko iminsi ihera ariko adakenegwa, kuko aba yarakujije abandi barongozi bashobora gukora neza ivyo akora, mbere no kumurusha bakamurusha. Uko umurongozi akoresha umukazo amara igihe kirekire, niko abandi barongozi bashira inguvu canke bakamuja kure. Iyo apfuye giturumbuka canke agize izindi ngorane, bitera uguhungabana mu bo yararongoye, kuko baca batangura kuryana barondera ingene bomusubirira.